urahawe kaze muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe mushikirizwa na Mbonimpa Abeli. Mana yacu data wa twese uri mu ijuru ndagushimiye ndatanze amashimwe urakoze nuhabwe icubahiro mwami tugiye kuganira ijambo ryawe data ndakwinginze kugira ngo uryumva wese ahezagirwe kandi yubakwe uhezagire mwene data wari we wese uhezagire ubwoko bwawe mw'izina rya Yesu Kristo niho ndavyambaje nshima amen. Bene data uyu munsi tugiye gusangira amajambo y'Imana ari muri iyi ntumbero ivuga ngo Abisirayeli bakiriye hehe igihe vya vyago vyatera. Iyo niyo ntumbero y'ijambo ry'Imana turi busangire. Turabazwa ngo Abisirayeli bakiriye hehe igihe vya vyago vyatera. Ca gihe igihe bari mu gihugu ca Egiputa imbere yuko bajabuka ikiyaga gitukura, wo kwibaza uti bakiriye hehe ico gihe kugira ngo barindwe vya vyago vyose. Mu gihe c'uko Abisirayeli bari biteguye kujabuka barengana ikiyaga gitukura baje hakurya mu bugaragwa baje i Kanani gusenga Imana no kuyihimbaza, habanje kuba ivyago bikomeye, habanje kuba ivyago bidasanzwe. Rero nico cerekana yuko igihe ishengero ry'Imana rizoba rigomba kugira ngo rizamugwe cagiye ciduzwa muri ya nzamba y'akabanga kugira ngo tuje gusanganira umwami Yesu Kristo, tuje kumuhimbaza mu kirere aho tuzokwamana nawe umunezero imyaka yose. Nukuvuga hazobanza kuza ibihe bikomeye, ari vyo ijambo ry'Imana ritugabisha ngo twame tugavye. None rero muri iki gice ca mbere turaza kubanza kuraba ibibazo Abisirayeli baciyemwo kugira ngo bajabuke Yorodani. Ayo niyo majambo turi bwige. Hanyuma mu gice cya kabiri tuzoshobora kuganira ukuntu ishengero naryo rizoca mu makuba akomeye, hanyuma maze ryogorore rikuzaba kuvugutirwa kugira ngo ryezwe hanyuma ritunganywe. Basi rero ndakuraritse mwene data utore Bibiliya hanyuma dusangire amajambo y'Imana tugiye gusangira Imana yampaye. Ijambo ry'Imana rirabaza ngo Abisirayeli bakiriye hehe igihe vya vyago vyatera. Hari ivyago vyateye, ivyo vyago vyateye mu gihugu ca Egiputa. Ico gihugu ca Egiputa nico Abisirayeli bari barimwo. Hanyuma twibuke yuko Abisirayeli bari bafise igihugu cabo cangwa intara yabo yihariye muri ico gihugu ca Egiputa. Ico gihugu cangwa ico gisagara cangwa iyo ntara cangwa iyo province barimo niho tugiye kuraba kugira ngo bidufashe hanyuma tubone ubwihisho Abisirayeli bashoboye kunyegezamwo, kuko bari bategerezwa kuronka ahantu bihisha binyegeza. Natwe uno munsi dufise ubwihisho ni Yesu Kristo. Yesu niwe bwihisho bwacu, Yesu niwe twihishamwo, twihisha mu maraso ya Yesu Kristo, twihisha mu kiganza c'Imana, twihisha muri ya Zaburi ya 91 muri iki gihe gikomeye, muri igihe tugomba kwicara tugavye. Rero Abisirayeli nabo bari baba mu gihugu c'i Gosheni. Reka turabe ayo majambo, turabanza turabe imirongo imwe imwe duhereye ngaha mu gitabo c'Itanguriro mu gihimba ca 46 kuri uyu murongo wa 48 dusome mu izina rya Yesu. Yakobo atuma Yuda ngo amwitangira imbere aje kwa Yosefu ngo amurangira inzira ije Gosheni. Nuko bashika mu gihugu c'i Gosheni. Mwene data Yakobo ari we Isirayeli bariko barahunga bagenda berekeje mu gihugu ca Egiputa, kubera yuko Yosefu yari yarabitangiye imbere kubayo, kandi niwe yari umutegetsi, niwe yari afise itunga mu gihugu ca Egiputa, kuko ariwe yarahajejwe, ariwe yari ca kabiri ku mwami. Nuko rero Isirayeli ariwe Yakobo agerageza kuvuga ati atuma Yuda kugira ngo bagende babaze Yosefu, kuko bumvise ko ari ahantu hameze neza, ahantu hitwa Gosheni. Mwene data nagira ngo ubwire ngo nawe ubaririkize i Gosheni, utangure kubaza i Gosheni hawe, ubaze Gosheni hanyuma uhungire muri Gosheni. Urakeneye guhungira muri Gosheni, uno munsi turakeneye kuja muri Gosheni, uje muri Gosheni kuko ariho Imana yateguye gukiriza Abisirayeli muri kiriya gihugu c'i Gosheni. Ico gihugu kiri hagati mu gihugu ca Egiputa, kandi niho Abisirayeli bagwiririkaniye barondoka baragwira. Maze rero Imana yari yayoboreye Isirayeli kumurungika hariya mu gihugu c'i Gosheni. Haleluya. Nuko rero turabe ku murongo wa 33 n'uwa 34, Itanguriro 46 umurongo wa 33 n'uwa 34.
reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko Farawo niyabahamagaza akababaza ati umwuga wanyu numuki, muze mumwishure mutabasavye bawe, turabanyenka guhera mu buto bwacu kugeza n'ubu, twebwe ubwacu uhereye no kuri ba sogokuruza. Muvuge mutyo kugira ngo mugerere mu gihugu c'i Gosheni, kuko uragira wese ari umunenwa ku banyegiputa. Imana ihabwa icubahiro. Maze Farawo abarekurira kuja mu gihugu c'i Gosheni, hanyuma baza kubayo. Nuko bamaze gushikayo bamenyeshwa yuko abaragira inka canke ababa muri iyo ntara bose bazoba banenwa mu gihugu ca Egiputa. Abisirayeli muri Egiputa barabanenwa. Kuki barabanenwa? Kubera basenga Imana. Barabanenwa kuko batari kumwe n'iyindi miryango y'abanyegiputa. Birasobanurwa ngo abanyegiputa basenga izindi mana, ariko Abisirayeli bo basenga Imana nyamana. Bahimbaza Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Rero ngo abanyenka barabanenwa, baremeye kunenwa, baremeye gukengerwa, baremeye gusuzugurwa, ariko baba mu gihugu cabo, baba mu gisagara cabo, baba ahantu habo, baritandukanye n'andi mahanga, barivangura, ntibiyanduza, bemera kwitwa banenwa. Ari naco gituma muri iki gihe naho turabonekana yuko abakristo canke abakijijwe, abemeye kwiyeza, nibo bitwa yuko bakengerewe, nibo bitwa banenwa. Abisi baratunena, baca babona yuko umenga ntitugiye kugira ikimazi muri sosiyete. Ariko ndagira nkubwire yuko we gutinya, nimwivangure, nimwitandukanye, mwitandukanye n'abanyegiputa, mwitandukanye n'andi mahanga, kuko iyo witandukanije hari igihe kigera Imana ikakugendera, ikakwibuka, maze amara kukubona ikagutabara, ikakugirira neza. Abisirayeli bamaze mu gihugu c'i Gosheni imyaka 400 yose yiramburiye, baba muri ico gihugu c'i Gosheni, baremera baritandukanya n'abanyegiputa babo kwabo nyene. Turaza kurabira hamwe ingene igihe ibyago vyatera bari basanzwe baba ngaho, aho niho bakiriye. Igihe ibyago vyatera, igihe hatera ingorane, hatera ibyago, igihe Uhoraho yatera igihugu ca Egiputa, bari basanzwe baba muri ico gihugu c'i Gosheni, muri iyo ntara y'i Gosheni. Nuko aho hantu barahakiriye ibyago, barahakiriye intambara, barahakiriye amagogo, barashoboye kurokoka. Rero mwene data, birashayirwa natwe ngo turondere Gosheni yo mu buryo bwa mpwemu yera, Gosheni, kugira ngo muri iki gihe c'imperuka tuze dushobore gukira uburake bw'Imana n'umujinya, kuko Imana yiteguye kwihora, yiteguye gusuka ca gikombe c'uburake bwayo ku batuye isi, kubera yuko isi ya none igeranya mu buryo bwa mpwemu yuko ari Sodomu na Egiputa. Isi ya none isigaye imeze nka Egiputa, isi ya none isigaye imeze nka Sodomu. Rero birashayirwa yuko turondere igisagara co muri iyo Egiputa none, maze turondere Gosheni, maze duhungire muri Gosheni, maze nitwamara gushika muri Gosheni dusenga Imana, maze twitandukanye n'abanyegiputa bose, maze turondere umwami Imana. Imana ihabwe icubahiro. Aho muri Gosheni Abisirayeli barahakiriye kuvayo igihimba c'8 ku murongo wa 22. Dusome mu izina rya Yesu. Kuvayo igihimba c'8 ku murongo wa 22 haravuga ngo, kuri uwo munsi ngo azorobanura igihugu c'i Gosheni aho abantu biwe baba, ayo masinzi y'ibibugu ngo ntabeyo, kugira ngo umenye yuko ari Uhoraho ari hagati muri iki gihugu. Haleluya. Kuri uwo munsi, muri ico gihe ibyago bimaze gutangura, Uhoraho agabisha Farawo n'ingabo ziwe, agabisha Farawo n'ababa muri ico gihugu bose, arababwira ku mugaragaro yuko azorobanura intara y'i Gosheni, hariya Abisirayeli bari basanzwe baba, yuko hazokingirwa kandi ko atavyago bizoshikayo. Uno munsi ndagira nkubwire yuko Satani arabizi yuko azorimbuka, kandi n'abadayimoni barabizi yuko bazorimbuka, ariko bakomeje kwikomantaza. Uno munsi abanyabyaha barabizi ko bazorimbuka. Uno munsi imborerwa n'abanywa urumogi n'abasambanyi barabizi yuko bazorimbuka, ariko babandanya kubikora kandi babizi yuko bazorimbuka. Ariko rero ijambo ry'Imana rivuga ngo kuri wewe mu Kristo ugomba kuba mu gihugu c'i Gosheni, kandi ico gihugu kigumamwo, ukamenya ko ariho Imana iza gutabarira. Igihugu c'i Gosheni kirakingiwe, igihugu c'i Gosheni kirarinzwe, igihugu c'i Gosheni
aho uri hose ikiganza c'Imana kiri kuri wewe. Rero wirinde maze ugabe kandi ukomeze gusenga Imana. Haleluya. Twongere dusome ayandi majambo hanyene mu gihimba c'icenda ku murongo wa 26 dusome mu izina rya Yesu. Mu gihugu c'i Gosheni honyene niho rutaguye aho Abisirayeli baba. Imana imaze gutangura guteza ibyago, imaze guteza vya vyago 10 mu gihugu c'i Gosheni honyene niho honyene bijya vyago bitashoboye gushika. Ndagira nkubwire yuko wewe mwene data urarinzwe nimba uri muri Yesu Kristo by'ukuri, nkuko ya Zaburi ya 91 bivuga. Maze tubanze tuyisome ku murongo wayo wa mbere. Zaburi 91 ku murongo wayo wa mbere haravuga ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu c'ishobora byose. Ndabwira uhoraho nti uri ubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira, Imana yanje nizigira, kuko ari izogukiza umutego w'umutezi n'ikiza gihonya. Imana ihabwe icubahiro. Wewe uba mu bwigobeko bw'isumba byose, wewe uba mu kiganza c'Imana, wewe uba mu masengesho, wewe wibera mu kwiyeza no mu kwitunganya, urarinzwe. Iyo niyo Gosheni yacu no musi. Uno musi Gosheni yacu no kwibera mu masengesho. Gosheni yawe, Gosheni yanje no kurondera umwami Yesu. Gosheni dufise no kumva yuko twinyegeza muri Yesu, tukihisha muri Yesu. Yesu Kristo niwe rutare kandi niwe nkinzo kandi niwe bwugamo, niwe bwihisho. Izaburi rabandanye ikavuga ngo abantu 1000 bazohindukirana ibumoso ngo n'ibihumbi 10 buryo, kandi ngo tuzobirabisha amaso gusa, hanyuma ngo twibonere ingero y'abanyakibi kuko binantaje bagakora ibyaha ku mugaragaro, banse kwizera, banse kwemera. Arico gituma hageze igihe yuko nabo ibyago bibadukamwo. Basi kubw'ivyo rero kandi birashika nawe mu Kristo, nubwo byoshika ugahura n'ibibazo ariko ukaba wizeye, ntabwo bugomba kugira, kubera yuko ijambo ry'Imana ribivuga neza ngo igikonjo cawe nicagutsitaza, canke ukuguru kwawe nikwagutsitaza, canke ijisho ryawe niryagutsitaza, ubice, ubinogore, ubikureko, ubitekure. Byo kubera vyiza kwinjira mu bugingo upfuye ijisho rimwe, ucitse ukuguru canke ucitse ukuboko, hako uja muri Gehenomu ufise ibihimba vyompi. Kandi muri ico gihe nubwo bizoshika tugashikirwa n'ivyago bidasanzwe, muri ico gihe ntuzotinye gushingira nta Yesu, kuko kuzoba ari kuvugutirwa kandi ubwami bw'Imana bwaramaze gutegekanirizwa ubwoko bw'abera. Naho uzopfa ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo wamuyoboka gushitsa kugupfa, ngo nanje nzoguha igitsibo c'ubugingo, ico Imana yasezeraniye abayikunda. Basi rero kubw'ivyo ubwami bw'Imana buzoba buriko bwegereje. Wa mujinya wa Shetani nabo Shetani azoba ariko arashaka guteza intambara isi, nuko azabonye yuko cagehe cegereje kandi cagehe kimaze gushika. Ico gihe rero nico gihe natwe turimwo muri iki gihe. Basi utega amatwumve, ndiko ndakubwira yuko uno munsi ugomba kuraba akarorero ka Abisirayeli ingene bari mu ikambi y'ahantu bari bibereye, kandi aho hantu hari harinzwe. Nukuvuga ngo iyo kambi ni kambi yo kugira ngo uhungiremwo. Basi kubw'ivyo ijambo ry'Imana rivuga ngo Abisirayeli bakiriye hehe igihe ibyago vyatera. Ibi vyago vyateye mu gihugu ca Egiputa. Igihugu ca Egiputa cuzura ibyago, cuzura amarira, cuzura amaborogo, haba ibibazo bikomeye, haba ingorane zikomeye. Muri ico gihugu cose hatera ibyago 10. Turabona yuko icago ca mbere cabaye icago c'amaraso. Amazi atangura guhinduka amaraso mu gihugu cose ca Egiputa. Amaraso ego nkuko ijambo ry'Imana ribivuga mu vyinshi hano ngo uragorotse Mana amateka yawe nayikuri, ngo bavishije amaraso y'abera, kandi ngo ayo maraso nyene niyo bahaye ngo banywe. Imana ihabwe icubahiro. Egome birabonekana yuko no mu gihe c'iherezo Imana izokongera kuzana bya vyago kugira ngo abisi, kuko bamenye amaraso menshi, abisi kuko habaye ibyaha byinshi, habaye ibicumuro byinshi, no kuvuga Imana izobaha amaraso, maze abariyo banywa mu masoko y'amazi hazohinduka amaraso mu gihe c'iherezo. Kandi iki cago nyene nico cabaye icago ca mbere mu gihugu ca Egiputa, yuko abanyegiputa bahabwa amaraso, kuko ibyaha vyabo byari byaramaze gutukura biba tukutuku, maze rero ntibihana. Imana yabahaye amaraso maze kwigaragaza yuko bari bakeneye kugira ngo buhagirwe, bozwe, bezwe, bihane, ariko banka kwihana. Farawo aradadika, aragamika,
agamika amazosi, yigira gakomeye, yigira gahambaye. Uno munsi sigeze mu kwigira gakomeye no mu kwigira gahambaye. Ubutumwa bwiza buravugwa, ubutumwa bubwira abantu ngo bihane, bakizwe, bareke ubusambanyi, bareke gutorana bahuje ibitsina, bareke urumogi, bareke ubwicanyi. Abanyamadini nabo basenga Imana mu by'ukuri no mu mpwemu, boye gusenga ibinyoma. Benshi bagamitse amazosi, benshi bahisemwo kugendera mu by'isi gusa, beme kugarariza. Ariko rero nico gituma yuko vya vyago vyarateye, kandi ibi vyago bigiye kuzotera. Basi imbere yuko bitera, ndagira nkubwire yuko uno munsi turi mu gihugu kigaragara yuko isigeze mu gihe ca Sodomu na Egiputa. Amaraso, icago ca kabiri, hatera ibikere. Ibikere bikwira mu nzu no mu rugo rwa Farawo, no mu baganwa, no mu ncoreke. Ndetse ibikere biratera, bitera mu mazu yose, bitera mu nzuzi, bitera mu masoko, bitera mu bintu byose batunze no mu bintu byose byo mu rugo. Bitera ku gitanda, bitera no ku buriri, bitera naho baba, naho bari baraye. Basi ico cago ca kabiri kiracaho, hatera imibu. Imibu iratera, imibu iratera, yikwiye igihugu cyose, abantu bose bategwa n'imibu. Nuko icago ca kane haba ibibugu, bitangura gukwira igihugu cyose. Nuko ibibugu biratera, maze haba ibibazo bikomeye mu gihugu cyose, hacira umuborogo. Mu cago ca gatanu hatera akaryama, imirima irononekara, imirima yose igira ingorane. Abantu barabura ivyo bari bararimye, barabura icyo basarura kubera yuko hari hatakaryama karica imirima. Icago ca gatandatu hatera ibihute, abantu bose bategwa n'amakanseri, bategwa n'ibihute, bategwa n'ibivyimba, abantu bose bo muri ico gihugu. Icago c'indwi hatera urubura, urubura ruratera, hatera urubura ruratera igihugu cyose. Icago c'umunani hatera inzige, inzige zirazimagiza igihugu, ziratema, ziratongora, zitotoza imirima. Nuko mu cago c'icenda hatera umwiza. Umwiza wari umeze nk'ikintu kimeze nk'ico kabakabwa, umwiza w'umuzitanya w'icuraburindi. Bisobanurwa ngo Egiputa yari isigaye imeze nk'ukuzimu, yari isigaye imeze nk'ahariya mu rupfu, kuko hari mu gihugu c'umwijima, igihugu cibasiwe n'abadayimoni, igihugu cibasiwe n'imyuka mibi. Uno munsi isi ya none iri mu mwijima w'icuraburindi. Abantu ntibakimenya ubutumwa bwiza, abantu ntibakimenya iyo baja niyo bava, abantu ntibakimenya kuvuga ukuri, abantu bakigendera mu kuri. Ukuri kwarazimanganye. Uno munsi ikinyoma nico kiko kiragendagenda, ndetse no mu madini, ndetse no mu bara wa Kristo bariko barazimira, batazi iyo baja niyo bava. Nukuvuga birashakirwa yuko dusaba Imana kugira ngo iduhe kubona, iduhe guhishurirwa, iduhe kwerekwa, kubera yuko Abisirayeli igihe bari bibereye mu gihugu c'i Gosheni, bari bifitiye amahoro, bari bifitiye umuco, bari bafise izuba, iwabo haraka, iwabo bararya bakanywa bakaryama. Nubwo bariko baracurishwa ufuni na buhoro, bari bafise amaborogo kuko bakoreshwa ibikorwa by'agahato, kuko bari barafashwe bakagirwa inyagano, bagahabwa ibikebere vyo kwama bakora bubaka ibigega binini binini n'ibizu binini binini, bubaka ibintu byinshi. Muri Egiputa bakoreshwa ibikorwa biruhije vy'umufururizo, bari baratamye bacumukuye, barushe, bagowe, barira, batakamba, maze Imana yo mwijuru yongera kumva gusenga kwabo, maze irabatabara. Nico ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu 1000 bazohindukirana ibumoso, ndetse ngo n'ibihumbi 10 iburyo bwawo. Ngo uzobirabisha amaso gusa ubone ingero y'umunyakibi. Mwene data shika mushiramanga, wirabira ingero y'abanyakibi, maze usaba Imana ikurinde mu gice cyaho uherereye, ikurinde aho uri hose. Wewe mu Kristo wicara ugavye, ube maso usenga Imana, maze uhagarare mu nkomezi. Yesu n'urutare, Yesu ni nkinzo, Yesu ni wadukingira kandi yiteguye kudutabara. Nuko rero wicara ugavye kandi witegure. Basi rero iki cago c'icenda hatera umwiza ukwira igihugu cyose cya Egiputa. Ariko Gosheni hakomeje haka, hari amatara. Ndakurarikiye kuja Gosheni, wumve kuri Gosheni, rondera Gosheni. Uno munsi ntutebe, urondere Gosheni. Abakristo turasabwa kugira ngo tuje Gosheni, twitandukanye n'ivyisi, twitandukanye n'ikinyoma, twitandukanye n'uyu mwiza w'icuraburindi, twitandukanye n'urujijo, n'ububeshi, n'ubugarariji. Abantu bariko bagarariza Imana rurema, bakibaza yuko hari yindi Mana kandi atayindi iriho.
nta nizobaho, nta nizo kwigera ibaho. Yesu niwe yadupfiriye ku musaraba i Karuvali Gologota. Yesu niwe yatubambiwe kugira ngo tubambugwe, yaradupfiriye turazugwa. Uno munsi twicarikanywe nawe ahantu ho mw'ijuru mu buryo bwa mpwemu, kandi turorereye igihe azogarukira inzamba y'iherezo niyamara kuvuga, maze natwe abamwizera tuzoca tumusanganira. Abapfiriye muri Yesu Kristo bazobanza kuzuka, maze abariho natwe duce tumusanganira mu kirere, aho tuzokwamana nawe umunezero. Muri iki gihe rero Abisirayeli bari barindiranye igishika, kuko bari bafise amasezerano basezeraniwe yuko bazojabutswa ikiyaga gitukura, bakaja gushikanira Imana ibimazi, bagakora rwa rugendo rw'iminsi 3, bakaza gutambira Imana, bagashikanira bayiririmbira bayihimbaza. Twibukiye uko Miriyamu amaze kujabuka hakurya atangura gutera amakorasi y'amashimwe no gutazira no kuririmba, bageze hakurya amaze gushima. Basi rero kubw'ivyo hagera ku cago kigira 10. Kino cago kigira 10 hapfuye ikiremwa muntu, hapfuye abana b'imfura. Muri ibi byago byose uko ari 9 nta muntu yari bwapfe. Tega amatwi wumvirize, nta muntu n'umwe yari bwapfe. Haje gupfa umuntu ku cago kigira 10, arico canyuma. Kandi iki cago nyene nico cabayemwo gutegura Pasika. Pasika bisobanurwa ngo kurengana. Ndagira nkubwire yuko muri iki gihe egome ishengero ry'Imana yiteguye kuzorengana nk'uko Abisirayeli barenganye bakajabuka ikiyaga gitukura. N'ishengero ry'Imana yiteguye kuzozamurwa. Nico gituma rero atawuze umunsi cyangwa isaha. Rero natwe mwitegure. Rero birabonekana ngo mu cago ca mbere habaye guhabwa amaraso. Mu cago ca 10 harapfuye abana b'imfura, haba mu bitungano no mu bantu. Abana ba Farawo, umwana wa Farawo imfura barapfuye, no mu baganwa biwe abana b'imfura barapfuye, no mu bitungano byabo icuburiza cose carapfuye. Nuko rero Abisirayeli nabo aho bari mu gihugu c'Gosheni, nabo batangura nabo kubaga umwagazi w'intama, maze barabwirwa bati niyo Pasika ya mbere. Ndagira nkubwire yuko Pasika ya mbere yabaye hari ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa mbere, ariko kwitwa Nisani. Ko kwezi kwa mbere n'ukwezi ntibagirwa mu Bayuda yuko ariyo yabaye Pasika ya mbere. Iyi Pasika nyene niyo Yesu Kristo yazukiyeko, kuko Yesu Kristo ari we Pasika yacu. Iyi Pasika rero itwibutsa yuko natwe abizera twiteguye kuzosezera isi. Iyi si tukayisezera, maze tukavanwa mu isi, kubera yuko iyi si hazoba hageze mu bihe bikomeye yuko abanyabyaha bahabwa agakarabo ka vino. Kandi ni muri ico gihe rero ingoma ya Mesiya izoba yiteguye kugira ngo ize gushinga intebe yayo hano ku isi ya none. Yesu Kristo azoza kuganza isi yose mu Yerusalemu. Imana ihabwe icubahiro ku musozi Siyoni, Yerusalemu, kugira ngo ubwami bwa Dawidi bunagurwe buvugururwe. Nico gituma rero abakristo tugabishwa kugira ngo twicare twiteguye. Muri iki cago ca 10 hapfa abana b'imfura, abana barapfa. Abisirayeli nabo babaga umwagazi w'intama, maze uwo mwagazi w'intama bica bituma haba hikimazi c'uko amaraso amijagirwa ku bishimajyango, maze wa muranduzi ariwe marayika w'urupfu amaze guca mu gihugu cose ca Egiputa, yasanze Gosheni abantu baho bose basize amaraso ku bishimajyango. Ndakuraritse nangu ushira amaraso ku bishimajyango. Uhamagara umwami Yesu ashira amaraso ku mutima wawe, ashira amaraso ku bugingo bwawe, akurinde izi ngwara z'ivyaduka, akurinde coronavirus, akurinde COVID-19 cyangwa COVID-19, akurinde sida, akurinde kanseri, akurinde ingwara z'ivyorezo, akurinde icaha cose, akurinde ubupfu n'ubuzimire, akubera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Hamagara umwami Yesu akuneshereze, akugwanirire, agutsindire muri ibihe bikomeye, kuko tugomba kugira ngo turengane tujabuke iyi muri Pasika y'abakristo, maze twitegure gusanganira umwami Yesu Kristo. Abisirayeli barajabutse, maze baca mu kiyaga gitukura, bagicamwe nk'abacahumutse. Ubwa mbere twarabonye yuko mu cago ca mbere abanyegiputa bahawe amaraso abariyo banwa, ariko mu cago kirangiza Abisirayeli baciye mu kiyaga gitukura, bose babatirizwa kuba bamonse, maze bose baravogera barajabuka. Nuko rero
niwe uyuhagire mu maraso ya Yesu Kristo, nawe niwe uyoze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nayo ibyaha byanyu byo tukura tukutuku ngo bizokwera byere nk'ubwoya bw'intama y'umweru, byere derere nka sheregi. Nuko rero Dawidi arasenga avuga ati unyezeshe zobu ndera derere kurusha mbere uko sheregi yera. Nawe wongere gusenga, asanga hari icyaha cyakubujije kubona Yesu, wongere gusenga Imana, wongere gusaba Imana kugira ngo igufashe, maze wongere gutakambira Imana, maze Imana ikugirire neza. Wongere kozwa amaraso ya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu Kristo akoze, amaraso ya Yesu Kristo agutunganye, amaraso ya Yesu Kristo akuhagire, hanyuma ubicaremwe gisha. Nuko rero muri kano kanya kuri iri jambo ry'Imana wumvise, Imana igufashe, Imana ikugirire neza. Yari intumbero y'iri jambo ry'Imana ivuga ngo Abisirayeli bakiriye hehe igihe ibyago byatera muri Egiputa. Mbega wewe nanje twiteguye gukirira hehe igihe Yesu Kristo azoza gutora ishengero? Mbega igihe Imana izoza kuzana bya byago ku isi, igihe izorekura abamarayika ngo baze guteza bya byago mu isi ngo tuyibona mu vyahishuro Yohana, witeguye kuzokirira hehe? Ndakubwiye ngo urondere Gosheni yawe, urondere Yesu Kristo, uhungire muri Yesu. Imana ihabwe icubahiro. Dusenga Imana. Mana yacu yo mwijuru, Data usumba byose, mutabazi mwiza, ndagushimiye Mwami ko ari wowe utugaburiye iri jambo ryawe, jambo rizima, ijambo rihesha agakiza, ijambo ry'ubugingo. Ndakwinginze Mwami kugira ngo uyu mwene Data yongere Mwami Yesu kwinjira muri Yesu Kristo. Uno munsi dufise Gosheni, aho tugomba guhungira ni muri Yesu, kandi aho nyene niho twiteze gukirira, niho twiteze kubonera agakiza. Yesu Kristo niwe nkinzo, niwe rutare, niwe buye rigomye imfuruka, ryagawe na bubatsi ariko ryaratoranijwe kandi riri n'igiciro. Mwami Yesu wongere kudukingira kugira ngo abakristo bose aho bari muri Egiputa ya none, maze ubarinde, ubagirire neza, ubahanagure ku myanda yose mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo aboneke ko ubogesha amaraso ya Yesu. Ndakwinginze, ndakweretse umusavyi wawe, uyu mukozi wawe n'uyu mwana wawe yari yaraguye agasubira inyuma, agatinzira agakiza, akayobegwa. Ndamusengeye, ndamusabira kugaruka kugira ngo asabe Imana ikigongo, kandi aharigwe, kandi asabe Imana n'umutima we wose, maze yongere kwezwa no gutunganywa, amazina yiwe yandikwe mu gitabo cy'ubugingo cy'awo mwagazi w'intama. Maze Mwami wongere kumugira neza no kumugira ikigongwe. Urakoze Mwami, urakoze ko hariye umwe wese, urakoze gutanza imbabazi n'ikigongwe, nuko izina ryawe Mwami rihabwe icubahiro. Urakoze, turagushimiye kutanza imbabazi, turagushimiye ko hariye mwene Data wundi wari we wese, urahariye Mwami, kandi umaze guharira, ubu maze guharira nyene icaha kirahanagurika, maze akabicaremwe gisha. Urakoze, nushimwe Mana, izina ryawe nirishimwe rishigwe hejuru, rihabwe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo yatubambiwe ku musaraba i Kalvari Golgota. Amen.